Muri quartier Nyabugete ya gatatu zone Kanyosha commune Muha bamaze imisi batagira amazi nkuko bivugwa n'abenegihugu bahaba ngo niborohewe kubaho batagira amazi yo kunwa. Ikibazo c'amazi ngaha mu Nyabugete kirahari sivyimbeshe namwe muravyibonera. Mubonye abantu batonze nkuko haba hari ikibazo c'amazi kuko urabona barayatondera nk'abashikira. Hariho abegereye ngaha kubera ariho batanguye gutanga amazi barayaronka, ariko kubegereye hirya gato canke mu ruhande rwo hepfo bayaronse vuba, abo harashobora guhera n'indwi zitatu canke ukwezi ata amazi baronse, bakakora kuri aya anya baza kuvoma ngaha bagarihishwa amahera, ahandi bakavoma ku Matanganyika iyo basanze ata mazi ahari ngaha kuri robinet publique. Basaba ko bobafasha bakaroswa amazi kuko ari ubuzima. Bodufasha cyane amazi akaboneka akayatanga neza, bishitse panikaba bakaragerageza kunyarutsa kugira ngo abantu baronke amazi, kuko amazi abuze nta kintu gisubira gukorwa. Bisanzwe nimba atangorane zihari boturungikira amazi nkuko ahandi bayaronka, canke ari ikeha ryayo sinzi ko ari ugukeha, boja baradukuraniriza hose akahashika kugira twese turonka amazi yo kunwa, kuko hamaze gatatu ata amazi yo kunwa turonka urumva ko ari ikibazo gikomeye. Mu mabombo rusangi bamaze igihe bavoma ko bariha amafaranga 100 ku mabido 3.